hagati ya Indénosie n'u Burundi ibintu bigiye gukomezwa cyane ibintu byerekeye ubumenyi. Hari hasanzwe hari abanyeshuri bari muri kaminuza hariya muri Indénosie, kandi bamwe bari baje no ngaha bahejeje bamaze kuronka diplome ya doctorat, bamaze kuronka diplome ya maîtrise. Kuva rero iyo programme na Indénosie yatangura, hamaze kuja muri Indénosie abanyeshuri bashika 30. Twebwe rero ibyo tuzoshimikirako cyane ni uko abanyeshuri baza kwiga muri Indénosie baba benshi, kuko murazi yuko Indénosie ni igihugu giteye imbere rwose kuva na kera, kandi haba mu butunzi haba mu byerekeye ubumenyi. Murazi yuko nko mu 1970 Indénosie yari imaze kwironkera satelite yayo. Ni ukuvuga rero nko mu bintu byerekeye ugushakashaka, ibintu byerekeye uburimyi, ibintu byerekeye ubutare n'agataka, barateye imbere rwose. Kandi noneho hari n'ibintu usanga nk'ibi bita agasegereti, kasiterite, bafise amayizine maniniya aca bihingura agakuramwo ivyuma bashobora kudandaza hanze canke na bene bakabikoresha mu mahinguriro yabo. N'abantu rero basanzwe bakora ibintu vyiza, bahora kenshi bashorera muri vya Brazil, muri Japan canke muri Etats-Unis, ariko rero bariko baragerageza navyo nyene cyane cyane tuzoshimikirako nuko nk'ibintu vyiza vyo muri Indénosie bitangura kuzino mu Burundi, tukaronka henshi dushobora gusumira, kuko iyo umuntu aza gusumira hamwe ntashobora kumenya yuko ibyo ariko arasoma ari vyiza, ariko iyo ufise amasoko menshi ushobora kujamwo uranamenya n'ubwenge kandi n'ibiciro, ukamenya ingene mugira ibiganiro kugira ngo bigabanuke. Ubu rero ni ukuvuga aho twasumira hagiye kwiyagura cyane, kandi na bene ngira ngo bazaba baronse habe n'isoko, kuko urumva ni guhanahana. Ariko je naronse akaryo ko kuja mu universite yabo, bafise ama universite meza kandi bafise n'ibikoresho habigiye nk'amalaboratoire usanga akomeye cyane, naco gituma na bene bazi ubwenge. Nivyo rero tuzoshimikiraho cyane kugira ngo turabe akarusho Uburundi n'abarundi bokuramo muri aya mantu z'amasezerano tuzo turagiragera nabo. Jewe rero ndi ngaha nuko menyesha abarundi ibikorerwa muri Indénosie, no muri Indénosie bakamenya ibyo dukorera ngaha, imigenderanire ikaba myiza. Mbere nasanze ngiye muri Indénosie usanga n'ibifungwa ari cyo kimwe no ngaha, nasanze isombe bazirya uko tuzirya ngaha. Urabona rero iyo abantu basangiye ibintu bimwe nk'ibifungurwa, mbere n'ibiganiro no gufashanya biroroha cyane.